Kuba intwari ntibisaba imyaka myinshi. Ku myaka 48 gusa, General Brice Oligui Cocktail Nguema agiye kurongora Gabon mu buryo bwemewe n'amategeko, aho agiye kurahirira amabanga yo kuba umukuru w'igihugu ca Gabon kuri wa 4 Nyakanga umwaka wa 2023. Agiye kuzorongora Gabon isumba icuro 10 igihugu cacu c'u Burundi, aho ifise ibirometero kwadrato 267 n'amajana 668, ikaba ifise abanyagihugu baba imiliyoni 2.5, bivuze yuko ari igihugu kitabayemwo cane n'abantu, ariko kikaba gifise ubutunzi karemano budasanzwe. Ni igihugu ibice 88% bigizwe n'amashamba, kikaba carabonye ubwigenge canke se ukwikukira kugenekerezo rya 17 Myandagaro mu mwaka wa 1960. Nkuko mwagumye mubidusaba, tugiye kugaruka ku buzima bwaranze Bwana Brice Nguema, Perezida agiye kugira kane wa Gabon mu ruhererekane rw'abaperezida bagiye baranga ndetse batwara kino gihugu. Ni Perezida mushasha atazobava namba mu muryango w'ababongo bariziziye kino gihugu ca Gabon. Wowe turaga subscribe rero nakanye kaza kubikora kugira ngo amakuru atandukanye muze murayironkera ku gihe. Uyu munsi iyo uvuze izina rya Nguema muri Gabon, harababona yuko uyu ari umucunguzi wa Gabon. Ni nayo mpamvu ubwo iki gihugu hatangazwa ivy'itembagazo ry'ubutegetsi, abanyagihugu bihereje amabarabara berekana akanyamuneza. Bamwe ntibatahura yuko koko kino gihugu gishobora gutwarwa n'umukuru w'igihugu atari uwo muryango w'ababongo, kuko umuryango w'ababongo watanguye gutwara kino gihugu kuva mu mwaka wa 1967, aho Omar Bongo se wa Ali Bongo yatwaye kino gihugu, agatwaza kino gihugu inkoni y'icuma, ariko bikaba vyatumye kino gihugu kigira mu murongo w'ubukene, nubwo gifise ubutunzi karemano budasanzwe harimwo petrole, amabuye y'agaciro nka manganese, ariko kandi bakaba badandaza ibiti. Kwiyongeza kwa manda kwa Ali Bongo, amanda igira gatatu, bishobora kuba ari vyatumye habaho itembagazo ry'ubutegetsi nkuko General Nguema yabivuze, ariko kandi akaba yerekanye yuko Nguema yuko Bwana Ali Bongo yahowe amagara yiwe atifashe neza. Itembagazo ry'ubutegetsi ni rimwe mu zindi zari zikunze kuba mu bihugu byo mu burengero, ryabaye atamaraso asesetse nyuma yo kumvikana hagati y'abagenerali. Noneho uwahoze ajejwe kurinda umukuru w'igihugu aduga ku butegetsi aba umukuru w'igihugu. Amateka arandikwa, ashinga komite ijeje gushira mu ngiro inzego z'igihugu mu bwako bw'ifata kibanza, Comité pour la transition et la restauration des institutions. Kugeza kuri wa 2 Nyakanga byamaze kuba vyemezwe yuko imbibe z'igihugu zari zarahagaritswe kuva ku igenekerezo rya 30 Myandagaro zongeye kugurugwa, aho kuri ubu kino gihugu ari nyabagendwa. Oligui Brice Nguema Cocktail nawe asanzwe ava mu bwoko bw'abafange. Perezida Ali Bongo ndetse na Omar Bongo bari basanzwe bavamwo, akaba rero asanzwe yegereye cyane mu muryango vya hafi na Perezida Ali Bongo, ndetse bimwe mu binyamakuru vyemeza yuko ari muvyara we. Yakunze ndetse akunda cyane igisirikare, kuko na se wiwe yari umusirikare ndetse yari mu ngabo zijeje kurinda no gucungira umukuru w'igihugu. Iki gihe yari Omar Bongo yatwara igihugu kuva mu mwaka wa 1967, aho yaje gusezera isi mu mwaka wa 2009. Mbere yabanje kuja gukora imyimenyerezo mu vya gisirikare arongezwa n'igihugu n'ubutegetsi bwa Bongo mu kigo ca gisirikare kiri i Maroc ca Merkez. Nyuma yongera kurungikwa muri Guinée Equatoriale mu vyigwa vya gisirikare, na cane cane mu vyerekeye igikomando.
nyuma y'ivyigwa yagarutse mu gihugu ashingwa amabanga yo kurinda President Omar Bongo kuva mu mwaka wa 2005 kugeza mu mwaka wa 2009 ubwo uyu muperezida yasezera isi. Ariko muri iki gihe naho hahatswe ivyo gutembagazwa ubutegetsi vyari vyateguwe na General Ntumba. Uyu Ngwema nawe yashizwe mu majwi gusa uruhara rwiwe ntigwigeze rugaragara. Ibi bituma rero uwasimbuye Omar Bongo ariwe Ali Bongo agerageza kumwigiza hirya cane ndetse amurungika mu bindi bihugu aho yabaye attaché militaire nk'uko vyemezwa na Berges Miete, umushakashatsi mu kigo Les Afriques dans le Monde. Yagiye rero gukora mu vya diplomasi mu bihugu bitandukanye, aha twavuga nka Senegal, Gabon, Maroc hamwe n'ahandi. Kuva mu mwaka wa 2009 mu vyo kumwikiza akaba rero yaciye arungikwa hanze. Hari hasigaye rero igihe nyaco c'uko Orgi yongera kugaruka mu gihugu. Reka tuvuge ko amahigwe yabaye amahigwe mu mwaka wa 2018 ubwo President Ali Bongo Odimba yagira ikibazo cyo guturika imitsi. Noneho bwana Ali Bongo umubiri wiwe ntiwamworohera kubera yaragwa ingwara ya stroke canke se AVC, aja kwivuriza hanze y'igihugu aho yagiye kwivuriza muri Arabia Saudite. Nk'umwizerwa rero kandi ashoboye akazi, Ngwema yatumweko ashoboye akazi. Ngwema yatumweko mu gihugu ahabwa akazi ko kurondera canke no kurongora iperereza ry'umukuru w'igihugu rijejwe kumucungera canke se DGSS, Direction Générale des Services Spéciaux. Wari umuce wo kurinda umukuru w'igihugu w'urwego rwa Garde Républicaine. Kino gisata kikaba cahora kirongowe n'inshuti afatwa nka mutoyi wiwe wa Ali Bongo ariko badasangiye nyina canke se demi-frère mu Gifaransa ariwe Frédéric Bongo. Kuva mu kwa kane k'umwaka wa 2020 rero Corter yadugijwe ipete nyuma yo gufasha mu gupfuvya kudeta yo mwaka wa 2019 yari yateguwe n'abasirikare. Ngwema yaciye agira umurongozi w'urwego agigwa umurongozi w'urwego rujejwe gucungera umukuru w'igihugu canke se commandant de la garde prétorienne de la présidence. Kuva ashika mu mabanga yaserukiye igihugu ndetse afasha Ali Bongo mu yubakwa ry'igisirikare ubundi bushasha, haba mu bijanye n'abasirikare mu rundi ruhande hashingwa n'igisirikare kidasanzwe. Igisirikare kikaba cahabwa amategeko ikongera gatanga raporo avuye kwa Ali Bongo. Yagwije abasirikare bajejwe kurinda umukuru w'igihugu Ali Bongo mu buryo budasanzwe, anashinga n'umugwi w'abasirikare badasanzwe abitwa Section de Service des Interventions Spéciales, bava ku 30 bagera ku majana 3, harimo n'abagera ku 100 baba sniper bamwe barashe badahusha. Ibi rero vyagiye bituma agenda baha uburusho budasanzwe ku rugero rudasanzwe, nabo batangura kumuririmba Ali Bongo ndetse bamutegurira n'akaririmbo aho bahora baririmba buri gihe ati nzogwanira umukuru w'igihugu canje n'icubahiro canje ndetse n'ubwizigirwa ntahemuka. Gusa nubwo biruko General Corter Ngwema ntabura kutagirizwa ko yakoresheje amahera menshi mu kuyabika hanze y'igihugu aho yanyegeje ivyitwa la thésaurisation de l'argent public. Mu mwaka wa 2020 ikigo c'abanyamerika kigwanya ruswa n'igiturire OCCRP bemeje ko General Ngwema n'umuryango wa Ali Bongo baguze amazu menshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugenerale ngo yakoresheje miliyoni 1 y'amadolari agura inzu 3 canke se ibihumbi 790 vy'amarivre sterling
bagura inzu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishika 3. Ngwema mu kwisigura yavuze yuko bino bintu bitari kwiye kuko iyo ari vie prive badakwiye rero kubishira ku karubanda. Hari haheze amezi 8 General Ngwema yemeje ko ari umudahemuka kuri Bongo, gusa kuri wa 30 nyuma y'amasaha 2 gusa hatangajwe amajwi y'ivyavuye mu matora, President Corter Ngwema yaje kwifatanya n'abandi basirikare batembagaza ubutegetsi bwa Ali Bongo, noneho akaba yaciye apfungirwa mu rugo iwe Ali Bongo. Brice Corter Ngwema nawe aca aduzwa kuba umukuru w'igihugu. Orgui aganira n'ikinyamakuru Le Monde yemeje ko abantu batigeze bishimira manda ya gatatu ya Bongo kandi batishimiye ingingo y'ababongo, ariyo mpamvu igisirikare cyahisemwo guhindura page. Ubumwe bwa Afrika bwahisemo guhagarika iki gihugu nyuma ya coup d'etat yo kuwa 30 Nyandagaro, gusa mu ngabo nuko ari umwe mu basirikare babizegwa ndetse yashoboye gushira hamwe abasirikare bose, ndetse kuri ubu abanyagihugu bakaba barota kimwe iterambere ry'igihugu bari kumwe na Brice Orgui Corter Ngwema. Reka twishimire ko mwanye natwe, twizeye yuko azofasha neza kino gihugu ndetse gashobora gushika ku iterambere nubwo hataratangazwa manda yifata kibanza imyaka izomara. Reka tubashimire mutaragira subscribe rero tubatumirire kukora subscribe kugira ngo amakuru atandukanye muze murayaronkera ku gihe. Mushobora gusangiza ino video nimba koko mubona yabashimishije, ariko kandi nimba itabashimishije murashobora gushirako dislike, naho ni byiza. Munagahwana.